bajya bagabo monami barapambanye barakoze barakora urabona ko babaye no muri Bantu Boy bakagera aho bakura bakavuga ati twigenge dukora iby'iwacu natwe biri gusa rero mugabo Satubi mvuze kuri ijya ndirimbo yiwe nagomba mvuge ati uravye ijya style yaririmbyemo ijya ndirimbo yaribye urumva ni indirimbo y'abantu babandi baba bafise umwanya wo kwicara atari yo gutamba baba bafise umwanya wo kwicara bakarezona bakagira reflexion ku majambo ari muri iyo ndirimbo. Hello guys, mabite neza Sunirika Arlene Alou comme d'habitude de Miss Mafseri gwamenyo musumeno maso y'inyana. So murabona umutumire ni wundi nyene ntigera ahinduka. Si wundi kuri bashasha yitwa Jidok. Kuba mumenyereye musanzwe mumuzi nyene kari Jidok. Turagwaye ikaze Jidok. Murakoze cyane. Meze neza. Cyane gose. Nakumwe kuri bebeza gose nibiki. Oya hari igihe nyene uhindura sura y'uwo musi. Uwo musi rero niyo sura du jour. Sura du jour, image du jour. Sura du jour. Sura du jour. Bon, uyu munsi ntumiye umutumire wanje Jidok. Kugira ngo tuyage murazi yuko dutereranira ivyumviro kuvyerekeye abastar canke inkino n'imico kama. Sivyo? Uyu munsi nshaka tuyage ukintu cerekeye indirimbo nshasha ya Satubi. Ijya ndirimbo nshasha ya Satubi uyibona gute? Birateba. Mugabo yaje. Birateba mugabo biraza. Nayo nyene yaratevye mugabo yaje. Bien sûr. Kuko umengo bagumye bayigirira ama post baduteguza ama coming soon baduteguza irateba bavuga ati none kwidashika birateba mugabo yaje. Satubi rero yaturirimbiye akaririmbo karyoshe neza cyane kameze neza karirimbo ko mucankuzo mu Rutana bagiye akantu karaho nari kuyitamba akaririmbo ko mwijenda mucankuzo mu Rutana mu Ruyigi kabirateba just kanida kuzunguruka oya pana kazungurutse kaciye gashika pana kazunguruka oya Satubi arafise ukuntu aririmba uriko uraraba indirimbo ziwe iyo yagiye kuzisohora arafise indirimbo yose ayisohora ifise cible ifise abeneyo arafise rero ukuntu aririmba indirimbo avuga ati indirimbo ni y'abantu ba ruguru kandi uzurabe uzoshaka kumenyuze ijya ndirimbo uzosanga iri kura vibratinga mu misozi ngaha ujye kushatse kuvuga ko ari mu misozi ijya ndirimbo si cible yo mu gisagara ko ngaha mu gisagara tuba dufise nk'indirimbo yaheruka gusohora Kaiding uravye ukuntu yari yo mu muji uravye ukuntu amasanamu yarakoze uravye ukuntu ya vibra uravye ukuntu amajambo yarari dohe ni indirimbo y'abastadine indirimbo yo mu muji sivyo mugabo indirimbo yasohoye ubunye birateba ubiravye ni indirimbo ibifise context y'ubuzima umuntu abamo imisi yose urumva ni indirimbo y'abantu babandi baba bafise umwanya wo kwicara atari yo gutamba baba bafise umwanya wo kwicara bakarezona bakagira reflexion ku majambo ari muri iyo ndirimbo uvuga ni indirimbo ifise cible y'abantu bo mu misozi kandi n'abantu benshi bisumbuye sivyo bisumbuye barezona ati yashatse kuvuga iki sivyo rero uri kuraririmba kuko uri kurarabije ndirimbo amajambo irimo indirimbo aba yagombye kuvuga Satubi cyane cyane ku buzima bwiwe harimo no kwidoga kwishe ijya ndirimbo wowe nivyabaye ariko reka tuvuga rukure nijya ndirimbo witamba muri boîte erega abastar bose ntibaririmba indirimbo zo gutamba nakarorero ijya ndirimbo ntiwoyitamba mu kabare ngo itambe muri boîte ariko ijya ndirimbo irimo message nawe mugabo bagushavuje nk'abagenzi canke ukumva nk'uwakwidogeye ushobora kumviza kajya karirimbo kasatse sirahugiye rero nako kumviriza wicaye wumviriza ibirimo nibiki gusa rero mugabo Satubi mvuze kuri ijya ndirimbo yiwe nagomba mvuge ati uravye ijya style yaririmbyemo ijya ndirimbo yaribye
nivyo gute ijya ndirimbo yarivye bo twebwe nk'abahinga mu gisagara canke abahinga mu muziki dukurikiranira umuziki hafi. Urabona ijya ndirimbo ni Amiri Pro yayikoze uko bivugwa muri ijya ndirimbo. Hariho indirimbo ariko hariho indirimbo yarigize imbisi nayo nyene hitinze ya Doublejay yitwa Chokoza baby nchokoza. Uravye ukuntu wumvise ukuntu bitangura instrumental tereke kopye kore urisi mbe kwishuri bavuga wiki ngo ni conformité. Conformité no kuvuga bagombye kuvuga conformité ko ari kopye copy conforme ari original birasa neza. Nk'ubu unye wewe nk'ubu ngani baza yuko basi nk'ubu unye wabyaye nk'umwana abantu barashobora kuza bakaza kugukeza bavuga ati ni conformité yase avuze ati ni copy conforme yase wiwe oui niko bimeze rero. Nenda kubaze kuki ushatse kuvuga ushimye kuvuga ngo harimo ubuntu zenye ngo bivye siko none urisuko busa canke ntuzumvirize ntavyo dayo jewe narazumvirije zose. No bimenye gute bazi ijya ya kubera imiziki yose mba ndayikurikirana. Abaririmbyi biwacu mu gihugu cy'u Burundi nabi wacu imisi yose basohoye bishasha dutegerezwa kubakurikirana kuko nabana biwacu dutegerezwa kubasupportinga dutegerezwa kubashigikira. Rero ibyo basohoye indirimbo basohoye dutegerezwa kuzikurikirana sivyo. Iyo turiko turazikurikirana rero ni ngombwa tugire commentaire hanyuma bamenye aho baza barahindura bamenye aho bahinyanyura kugira ngo twese intumbere ni imwe niyo kugira ngo umuziki wacu utere imbere. Iyo utarosaba guha commentaire ntumenye aho hindura no hanyuma ucuguma muri bya bindi. Rero unye uri wumvirije bo sinze ko arije ngwaye mu matwi mugabo mperuka komeye wumvije neza rero ukumviriza ijya ndirimbo ya Doublejay ukuntu itangura n'indirimbo ya Satubi birateba ukuntu itangura usanga ari zimwe. Mugabo kimwe gusa nuko bose bakoraniriza hamwe kutunezereza nta bindi. Voilà. Wanibaza yuko mugabo ivyonya ataco bizotwara ba Doublejay namba byo bari ivyo. Oya ntaco bo. Ndega na Satubi ntaco mutwaye na Doublejay ntaco mutwaye. Gusa umuntu wenyine afise ikibazo n'umuhinyanyuzi. Umuhinyanyuzi. Wayihinyanyuye afise ikibazo. Kuko iyo uri kurahinyanyura tugeze usanga na Satubi vyatavyazi yuko bashizemwe aka Doublejay. Donc atabizi naho byoba ari yangorane benshi bakunda kuvuga ngaha mu Burundi ko tudashigikirana bisigura yuko atoba yarumvirije umuziki w'abandi. Okay none basi oya ni nkuko kwanje inshokoze none sinayibonye ndamaze kumviza kandi kenshi nijya ya Satubi na yumvirije vraiment kandi iraryoshe ako sinabwumve yuko bisa ntuba wumvirije muziki rero. Hari abantu twe twumviriza ritume umuziki tugatamba tukumviriza n'amajambo bigahereraho mugabo twebwe natwe nk'abahinga turajamwo umuziki tukumviriza ati ukoze gute mbega umuproducer yawukoze gute. Ni naco gituma aba journaliste namwe ni naco kibatuma mu promotinga abantu zenya aba producer rega producer marabibagiye bisha bituma mu promotinga aba producer kubera wumvise umu producer ivyo akora ivyo ari byo. Jera bana muvuze vraiment mu producer nuko bahora bambwira ngo mvuga mu producer aho rero nikimenyane simenyane rero aba producer nabo nyene ni vyiza aho tuza turababwira kugira barabe ukuntu baza barahinyanyura imiziki yacu. Rega aho mu producer ashobora gukorera indirimbo akayiproducer iheze ukadusanga bati none iyi ndirimbo kumengo yari kuvuzwa muri 91. None basi wewe umuntu ubaze yuko yokorera indirimbo kandi mu producer atokwiba navuga gute oya je ntashobora kwiba kuko niwe basi mu producer wawe wemera ngaho je ntashobora kwiba kuko hambavu yuko nkorera indirimbo hambavu yuko ndashanda kwishura hambavu yuko nkorera indirimbo je indirimbo zose mba nazizi avugije arabwira ati akahindura kuko akakari mu ndirimbo yo kwanaka kugira ngo duteranye n'amajambo buri kuraririmba hanyuma ntuduteranye sivyo ega sikubateranye uramubwira ati monsieur nabugera naritije kantu gato yaje wawe kajanye nakiwanje ega ngawubaje
nukubana bica bituma rero tuguma muri bya bindi kandi bose batwari dukeneye yuko aba content creator bagakiriya utuntu dushasha ego navyo biba bikenewe bikeneye ko tuguma mu bintu vy'ikinjana caheze voilà biba bikenewe mugabo gihe ugiye kuri mu producer utazi gucreate aba producer bose igituma bajya ba producer mu usanga tubirukira nuko ubuzi yuko mu ndirimbo yiwawe haza kuba harimo akantu gashasha kaza gutuma abantu n'umuntu akumvise avuga ati iyi ndirimbo iraryoshe kubera ndayumvisemo akantu gashasha mugabo ubundi je mfasha amajambo nkayandika nkashira ngaho nkaca ngenda nkaterura instrumental y'undi muntu nkaca nshirako amajambo iyo si indirimbo gusa oya wizereye amajambo yawe iyo si indirimbo kandi uri kumenya abasanga bamwebwe twebwegera ivyo bintu navyo twomenya sinzire bo hanyuma warumbajije ngo ni wihe mu producer nemera mu Burundi mu Burundi hari aba producer barahari twemera ko hariho naje nabo tumaze gukorana aba Peniere muri Bantu Boy turabemera ba Mil Pro niumve nubwo ndiko ndavuga gutyo nawe nyene turamwemera ba Enos muri Bantu Boy n'abandi bagiye batandukanye kameme bari ku kivi rega hari aba producer batari ku kivi ubona ati uwo muntu abayeho kugira baracunga studio baracunga studio gusa ugahiga rero umuntu amaze umwaka wose nta ndirimbo nimwe arakora imenyekana mu ikariti rero uwo muntu ashunze studio gusa attention rero bati basutse voilà jako ndetse ko ndabakunda cyane ariko mukore muduha ibikorwa byanyu rega na sese turiho turabashwanira ntugira gusa bashirimo ingufu bamenye umwe wese amenye icari akazariko tutagiye kure ndashaka kukubaza akabazo sivyo Satbi ukuraraba ijya ndirimbo imeze neza cyane shirako ati cyane imeze neza cyane gose ninguvu ahubwo duhamagarira abantu tukira hanyene duhamagarira abantu wa muntu utarayumviriza nukuri Satbi yabahaye igisasu umuntu atarayumviriza collection ejo bita collection agenda aranyaruka Nugenda muri YouTube gusa ukandikamwe birateba by Satbi karirimbo gacakaza gwacukuru kamusu gacushirako follow gwacishirako subscribe sabone kamukurikira ugati Satbi big up konyene kaza bakarangiye wipireyo Satbi n'umusaza wacu nitworeka kumushigikira arashoboye aririmba neza shaka kubaza akabazo kamwe ndazi ari mu myiteguriro yo gutegura amashusho y'ijya ndirimbo aho ndisiyo rya ndirimbo mugira ryoshe aza gushiremo kugira indirimbo ivume Jesus Satbi yaba ndamuhanura kumva umugangira azonyumvira azogushiremo kugira indirimbo ivume oya no oya uzoje warole yiwawe nyene gusa bigende neza mugabo kugira ngo ivume aza gushiremo nashobora sinzi gutamba sinzi kugira iki aho ngira no gerageza ntaje umugasi yo gutamba si yo kwicara none umufasha gutya akosa akazi kiwawe no umufasha gutya akosa akazi kiwawe abamana idiranye no kwiga akosa akazi kiwawe aba managere wiwe can't be ni waziro ruzojuwa hade washaja muri laboratoire ni wewe ni washobora gutora role ujwa ndangorane nimwe video ikingwa n'abantu benshi si umukoni video n'umuntu uzaye gusa eske ukorera ijya ndirimbo sivyo canke ukurayumviriza ko amashusho ye ntarasohoka ubona yogira amashusho ameze gute apa yiwawe yogira amashusho ameze gute ubwo dutereranire ni muvandimwe wacu wowe ubona gute amashusho rero intererano y'amashusho umuntu yari kumuha iratandukanye n'izi ndirimbo zindi za misi yose yabari ko arakora izi z'urukundo izi ziki biratandukanye na zijya ijya kuri ijya ndirimbo indirimbo ibivuga ubuzima nta yindi ntererano nimwe ibaho y'amashusho kuko amashusho nibyo nyene waririmbye mugani bazaye ko wowe uvuga ati amfete uragitinga ugenda amajambo ari kopye nico wavuze ariko kuco wavuze dore nuvuze ati burayi uburiyo amasanamu ucushirako nuvuze ati barantuka caye bagira gute ugagerageza ukabisha ntiwabonye igihe yaririmba ngo je nzogura imodokari nidugire ati nzova mu kanyosha n'amaguru umugore mu mugongo hirya ndirimbo yakoreye amasanamu neza kubera yuko n'ubuzima ijya nayo ngo ashitse mu bazungu bakoma amashi ashitse
mu Burundi amasanamu arayafise mu Barundi bagira iki bagira ibisaya amasanamu arayafise amasanamu arayafise y'ivyo byose ndiyashashirako urumva rero ijyanye rero biratandukanye nanje mu bantu bazoyipromote canke bazoyivuga ni number 1 biratandukanye rero na yayindi uhamagara abantu turatuzunza ibisusu tugatamba tukadensinga sivyo iyo n'uyuzi shaka gato ndakubaze akabazo gato kirikou na Doublejay biko byategurwa ko bagira baje hanze bivuze ko yiki nabo amakuru na rwaruka ruri mu kazi bari mu kazi kandi ibyo birahimbaye ibyo birahimbaye sibyo bari mu kazi ibyo ni ibintu biryoshe kandi ni ibintu bitera intege n'urundi rwaruka rukiri hasi abandagrawundi bica bituma bakora n'inguvu nyinshi havuga ati natwe imbere turahabona ari ijambo muhise yarakunda gukoresha ati imbere ni heza umwana yagiye muri studio hirya yejo ijya mbere kazabona ati kirikou Doublejay banapanda acatangura kwiyumvira gusaba lift mu ndege ntiba umugabo acatangura kwiyumvira ati iko biri kose imbere ni heza nanje nzoshika kuko bajya abagabo monami barapambanye barakoze barakora urabona ko babaye no muri Bantu Boy bakagera aho bakura bakavuga ati twigenge dukora iby'iwacu natwe Birimani Boy ubu barafise intambwe bageze ko bariko barakora ivyunguka bamwe barasohoka hanze y'igihugu urabona mu bihugu bihana imbibe byose urabona ko bama bariko baragera bageze ku rugero rero ngo kuzana abo barasohoka iburayi hose babatuma ko bavuga ati turabakeneye muze kuturyohereza umunsi ico kintu rero kitera intege abandi baririmbye kandi ni ikintu ciza gose cyane gituma twese ndato tuguma tubashigikira abana biwacu twavuga ati umuziki w'u Burundi aho wari urejo se uri umunsi kandi hirya yejo so tuwiteze nshaka kuvuga akabazo kanyuma amatere turangiza sivyo nakose kandi eske uriko uraraba Doublejay na kirikou urabona yuko twobaha mu bibanza vya mbere mu gihe aba bari legend bacu tumenyereye ba Satbi ba Big Fizzo ba Kidumu babanje just kukinjira gatoyi urabona yuko baje mu kibanza ca mbere urabona mu Burundi dusaba abaririmbyi beshi kandi bakomeye sivyo turafise rero n'ugwaruka nouvelle generation ziri imbere kandi ziriko zirakorana inguvu aba Doublejay ba kirikou ba Dramati ba Bface ba Mona Walda ba Monia Frere abo donc ni generation zishaka ziriko zirakorana n'inguvu nyinshi sivyo ariko kandi turafise n'abarejande donc baturyohereje imisi heze kandi n'ubu bakiri muri muzike neza ba Satbi ba Big Fizzo ba Kidumu sivyo ntibivuze yuko bagiye kuva mu muziki mugabo umuntu wese iyo uri mu muziki ni ngombwa ko utegura umusubirizi kuko ntuzokwamaho bashobora guca badutatirana warabonye amakomantere igihe muri Primusike bavuze ngo bagize Doublejay ngo kirikou ngo muri Primusike ngo bibagiye ngo Big Fizzo ngo na Satbi bijya bintu je sindabikunda kuko ntibazokwamaho ni ngombwa bareke abandi bana nabo baba nouvelle generation nabo bakure hanyuma bagire zijya ntuzenya nabo babijemo hanyuma baze basigarane kirindiro abandi bakuru bacu bariko baravamo kuko nta muntu abaho ibihe byose ivyo birazo nta muntu abaho ibihe byose rero igihe muziki wose woguma wubakiye kuri bajya babiri bisigura yuko igihe baba bavuyemo tuzosha tugwa sibyo ariko dutegerezwa kuguma twiteguriye urugamba rwo kuguma duhagaze mu karere rero aba bana bacu rero no kubatera intege tukabashigikira kandi bariko babyifatamo neza umuziki jewe ntabwo bafise ntabwo bafise mu myaka bari mu kazi mu myaka iza bazoba bawuhagarariye neza naho abandi bazoba bariko barahumura nta kibazo na kimwe vraiment so reka turagiriza haje donc murakoze cyane merci beaucoup mwakoze kudutumira ariko kandi twibagiye gusubira kwibutsa kandi abadukurikirana abadukurikirana baje musi kuri YouTube bakora ibikenewe sinjirirwa ndabivuga byose barakora ibikenewe reka tubwire bashasha ntari kanda subscribe ugire partage ugire s'abonner bon ariyo subscribe ariyo subscribe kuba Faransa na Lesase bavyumva s'abonner voilà ugire niki
partage na comments ya messieurs mesdames ndabasabye bikore ibyo byose bahejeje kubikora bikore basi ureke basi Voilà. bikore kubwa Arlene Alu ibyo byose bahejeje kubikora rero bace baba abishikira ku mugwa media voilà muze muri rabiro tu video turyoshe twarinka Arlene Alu so reka turangiriza haya ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Marcel so big up murakoze cyane